imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Alain Ndikumana ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe. Hanyuma icyo Imana yamfashije gusa reka nziza ukuri nta kibazo, kandi ndazi ko ataco nzoba ko amenase yonda yaronka mugana cyo nzoba. Myandagaro umwaka wa 2025 President Ndayishimiye yagenye leta nshasha igizwe n'abashikiranganje 13 barongoye n'umushikiranganje wa mbere Nestor naho ntuye. Muri bano bashikiranganje batatu bonyene nibo bagarutse bavuye muri leta yahahora. Iyi leta yari havuye yari yagowe no gukemura ibibazo bitandukanye, harimo nk'ikibazo c'ikena gibitoro, itakaza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi n'itituka ry'ubutunzi bw'igihugu kenshi byari bifatiye ku biturire n'ubunyonyezi bwari bwiganje mu bisata bimwe bimwe bigize igihugu. Umwe muri aba bashasha yagenye kuba umushikiranganje w'ikigega ca leta casa naho cagaragara kubera ko amafaranga yaragenewe kwinjira muri kino kigega yaja mu mifuko ya bamwe bamwe. Uyu mushikiranganje yaje agabisha abo bagiye gukorana ati ibintu bigiye guhinduka, abanyagihugu baramaze kuruha, nimwabesha bazovugisha ukuri, udashoboye gukurikiza amategeko y'igihugu naje ku ruhande. Dukeneye amafaranga yo gukora imigambi y'iterambere, apana amafaranga atungisha abantu bamwe. Mugaye cyo twabonye abanyagihugu bamaze kuruha, nimwabesha bazovugisha ukuri, udashoboye gukurikiza amategeko ya leta aje ku ruhande. Ubuzi ngo afise ingufu nyinshi, afise amafaranga, mwitegure tegerezwa gukora dukurikiza amategeko. Dukeneye amafaranga kugira dukora ibikorwa by'iterambere, ni dukeneye amafaranga yo kwatungisha abantu bamwe. Bamwe bibajije ngo ari karatera inkuru gushika ku igenekerezo rya 24 Kigarama uno mwaka wa 2025 imbere y'inama nshingamateka aho yashize habona amabanga yari yaranyegejwe kunyurutwa ry'amamiliyaridi menshi yava mu kigega ca leta ha gukora imigambi y'iterambere yagenewe canke ngo ashikire bene yari bo bene gihugu akigira mu mifuko y'akagwe gato. Uyu ni Alain Ndikumana umushikiranganje mushasha w'ikigega ca leta. Muri video uraza kumva byinshi utaruzi ku manyanga avugwa mu masosiyete amwe yigenga ayandi ya leta yanonuje igihugu kuva gishingwa kugeza no munsi. Uraza kumvamwo ihinguriro Fomi, uraza kumvamwo Anagesa, uraza kumvamwo nabandi. Jewe Alain Ndikumana umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none, ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira niziganye neza y'u Burundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose. Alain Ndikumana yize muri kaminuza y'u Burundi muri Faculté des Sciences Économiques et de Gestion. Mu nyuma mu mwaka wa 2019 abandaniriza muri kaminuza National School of Statistics and Applied Economics iya Abidjan muri Côte d'Ivoire, aho yakurikiranye impact canke akunguko ku mfashanyo y'ibihugu by'amahanga mu iterambere ry'ibihugu vya Afrika. Kuva mu mwaka wa 2023 Alain Ndikumana yakora muri presidence, aho yagenye kuba umuyobozi w'ibiro by'ivyigwa fatigwako ibijejwe iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu, ico bise chef du bureau des études stratégiques et de développement à la présidence de la République du Burundi. Aha niho yaje gukenerwa mitegurwa ry'imbona kazoza Vision Burundi 2040-2060, umugambi w'igihugu ujejwe guhindura Burundi kikaba igihugu giteye imbere gushika mu mwaka wa 2026. Uyu mugabo nubwo ari umunyepolitike iwe hakora ibiharuro,
kimwe guteranya kimwe bingana bibiri. Iyi profile yiwe itamenyerewe mu banyepolitiki b'abarundi iyo bariyo yashimishije umukuru w'igihugu maze amugena kuba umushikiranganje w'ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none. Alain Ndikumana kuri we ibintu bitegerezwa guhinduka, ivyo kuguma dufukafuka bitegerezwa guhagarara. Yatanguye gutangaza benshi igihe yararamutse asigurira imbere y'inama nshinga amateka na nkinguza amateka uko amafaranga azokura muri budget y'umwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Mu vyashikirije benshi bari baratinye kuvuga n'amafaranga menshi ava mu kigega ca leta akaja mu ihinguriro fomi, ariko mwavihingura ntukwira barimyi na cyane cyane ko mu mafaranga yaragenewe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ibidukikije ibice 60% vyayo yaja mu ihinguriro fomi. Alain Ndikumana ati ibintu fomi rikirakura n'akamara maza. Ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka amara maza. Haja mwabonye ko natumye bisakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mba atake nanje nguma nitegura. Iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko. Iyi nafise avenant contrat ije muri December 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé 17,5% des quantités contractuelles. Iyi ni fomi yayizanye ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi shaka kutubwira avenant au contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale. Ni mumfashe ikakivuga neza yuko amaheri keneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle. Ikakitubwira ati mwebwe leta rero muri ayo mafaranga muri ya 50 miliyari abanyagihugu bace bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze. None woza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Ikini cyambere ikiza nindi avenant au contrat December 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi zitandatu ni miliyoni majana 839 yiyongerako. Mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora. Ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka amara mazi. Je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe, hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyo nzoba ko amenase yo ndayaronka umugana nacyo nzoba vision 2060 nzoyibona neza jewe singekeranya. Ngibi rero ibintu tubayemo cyamubwiye amafaranga acava ya mafaranga. Fomi ni ihinguriro ryashinzwe mu mwaka wa 2019 irishingwa n'umugwiza tunga Adrien Gacika batazira ziranotse. Intumbero y'iri hinguriro kwari gukora ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu. Imaze kugururwa ifumbire yaho iva hanze yarahagaritswe maze Fomi ihabwa monopole y'ijana kwijana. Ariko nubwo byari bimeze uko abarimyi batanguye kwidoga ko bataronse ifumbire ku gihe mu gihe bo bayiriha imbere. Fomi yagenda isigura ingorane ziri tekinike ikena ry'amadevize n'ibindi bisobanuro bitanyura abategetsi
na cyane cyane umushikiranganje wa mbere Geruvendera ko buca yararongoye leta guhera mu mwaka wa 2022 gushika muri Nyandagaro uyu mwaka wa 2025. Ku kibazo kiri ngaha ni ya ngwara twagwaye aho usanga umuntu afise monopoli. Hajya monopoli misi yose ya marimbi. Tugerageze kureponda obezwe za bene gihugu. Ko umuntu yasohoye isuka wewe hama mu nyuma akarindira imbuto akayibura, akarindira ifumbire akayibura, urumva ko bibabaje. Tugire ubucuti n'abene gihugu, tureke kugira ubucuti buhonyanga bene gihugu kubera inyungu z'abadandaza. Iri hinguriro riragirizwa kandi gukoresha amanyanga aho abakozi baryo ari bo bonakora mu bubiko bw'amabepeyaye akazi kokozwe n'abakozi ba Mineyagri. Ivy'umushikiranganje Alain Ndikumana datahura ati ni gute botugurisha kwifumbire hanyuma kabari bagaruka kwijera bakaduha ibiharuro byo bazanye. Sinzi ko ari premier cyangwa deuxième vice président wa Sena niwe yavuze nyene generose ati ibyo yavuze nibyo ati jewe aho mvuka binjira nakakupoma gatora ifumbire umukuru w'umutumba akaca karekipera kinjira hariya agatora indi mifuko none tubandanye muri ivyo bintu kundi ivyo bintu kandi ndazi ko mubizi ivyo birazo stock z'ifumbire nta muntu wo muri Mineyagri ndabivuze ndavyemanga agera stock y'ifumbire mu ntara abakozi bariyo bose n'abafumbi abakozi bose bagera ama stock ya fumbi none azozana iyo fumbire twayimuguriye acha yo wayigera akaba ari baduri haruro ati fumbire nazanye ingana gutya none ibyo bintu batozoyibandanya birimo ibyo la stratégie no munsi nuko ifumbire bayizanye bayihe gouverneur acha yiha ubijeje gouverneur amenye yuko nzoha abantu 10-30-40 kuko we n'ibyapfa rafise de compte rendre. Umushikiranganje Alain Ndikumana yanashikirije yandi manyanga y'ikigo Anagesa aho bagirizwe miliyari 140 z'amafaranga y'amarundi bahawe ariko ntibatanga icegeranyo canke rapport. Au mois de juin kuri bijiri kwirahera twaragize inama nari muri best premier ministre ministre wa finance ministre wa agriculture de l'époque ministre wa commerce de l'époque. Les instructions étaient claires yatubwiye ati ni munyereke amafaranga y'umwaka uheze 145 miliyari twabahaye muri Anagesa ni munyereke ingene mwayagarukanye amafaranga 9 yabahamu yakoresha kuko mari muvuze ko tubaha tranche imwe c'était 145 miliyari. Ibigori byaguze ico gihe yari 71,000 tonnes 71,000 tonnes kuri 1700 ugwije 1700 fois 71,000 tonnes uraza gutora mu 100 miliyari n'ayandi ucushiyamo transport n'ibiki byose mugabo c'était pas clair. Ico gihe bagize raporo barayizana bamaze kuyizana niyo twace dukorera ko turi muri best turerekana malakini ari mu atagira kwangana y'ibintu byakozwe amafaranga atagize gushika no munsi Anagesa na SIAP. Je niko ndavuga Anagesa na SIAP je n'ai rien contre bo. Iyo bakuvuze ifo kugenda kuraba neza yuko ivyo bari baravuga nivyo. Kubera ko no munsi inspection générale de l'état iri kwirabakurikirana. C'était à partir du rapport twagize. Ni ingorane zatanguriye. Bazanye rapport bavuga ko ibigori biri mu mastoki hose bihari. Son excellence bayimuhaya cyandika ko ni mu analyse. Turagira analyse turaheza turamwereka amamanke marimo acavuga ati ni mugende mutembere murabe ayo mastoki yose yo bigori ko mubibona. Twarazigendeye zose turi kumwe nabo muri primature vice présidence bose le rapport turayiproduza géolocalisé biranditse neza aha twasanze ibigori bingana kunyene kunuku byavuyemo bavuga ati inspection générale cubwira amatohoza kuri ibyo biye niko byatanguye ikirakogwa ndibuka dutanguye campagne batubwiye ngo twitangure twitegure ubu twara SIAP yavuze ati mubwire bareke kutwiruka inyuma kuko iyi campagne izogenda nabi. Tware muri présidence honorable Serge ati
turiko turafasha none batangiye kutwiruka inyuma. Twe twatanze raporo ivyo mwazanye. Udesida ko bazagera kuza gukurikirana n'umushefu. Twe turamuhagarara hejuru. Uramubwira ati hagarika iyo. Nibaza yuko nibiko birabo no munsi. C'est prémédité kugira byerekane yuko ibintu bitari biragenda neza. Ico gihe bavuga yuko bafise la production ya 150,000 tonnes de maïs ngo niyo biteze. Twari muri finance ico gihe. Bakavuga ko bakeneye plus de 200 milliards. Mugabo hari instruction yanditse neza yuko atamafaranga yanda zosohoka. De 145 milliards za mbere zitaraca ku meza. Nayo bazanye. Tugiye gusaba raporo ngo muri stock ngo ari ibingana gutya niyo abashinga amateka bari muri legislative heze baki bagira tour barazunguruka barabizi. Barabona ibigori ngene bimeze. Ubu bavuga ko bafise muri raporo kuri campagne heze 28,000 tonnes. Mugabo tugiye kuraba raporo niyo bigori nabihaye. Primature yaragiye la même chose. Nizi 36 milliards kuziba. Bavuga ati okay, turabona ko habaye ibibazo byinshi cyane. Reka tubahe 36 milliards nimwe yakoresha mukayasigura neza. Suca tubongera yandi. Tuyakura ku mafaranga y'ifumbire. Ndibuka twagize un transfert la dernière minute ya 207 milliards. Kugira turi amahera y'ifumbire, c'était 196 milliards n'amahera y'imbuto. Premier ministre akiri ministre wa finance cyavuga ati ko bimeze gutyo. Reka fomi tube turayiha 160 milliards. 36 milliards tuyiha Gesa. Tuyihaye nk'ideni muri ya 40 milliards twashize muri ya budget. Iyi 25 26 tuzuca tuyisubiza. Rero bayabonye agiyemo bacayibaza ngo nayandi ngo bazoca babika. Mugabo tubatwara amaze kwanticipa turagira digitalisation. Tous les hangars ziri géolocalisés bakoresha ama tablette. Iyo baragerageje kubigwanya yuko bidakunda. Ubu nuko ndashobora gukora ati hangari biko ngaha warashoye ibigori nkashiramo izina ryiwawe hakaza afishe yiwawe. Ni bararenza 23,000 tonnes. Le 23,000 tonnes ngwijya 1700 ndashika na 36 milliards. Twene twarwago ahedeye ko dusora ne mafaranga ko twene nitwikoresha. Les 145 milliards zo mwako hizi nazo baraza. En plus dusora kandi tumaze kubona yuko bafise ibibazo. Les 28,000 tonnes zabaraniye kugurisha. Ona initiative twagize na Brarudi. Na ibabwiye les 50 milliards nibazi niyo zazananye komisere wa Ubera bizi hajya. Nk'ubu twe hageze yuko ukwezi guhera ku mataxi. Tutangura kurira kwera amahera na Gesa nahaza. Duheruka les 25 milliards Brarudi yaduhaye comme étant une avance. Ibi rero vya Nagesa nukuri ndabasabe nitube des fanatiques. Nitube abantu gusa bumva ivyo bagumva. Ukeneye raporo naze tuyimuhe A a Z n'abantu barishwe n'ama liste d'office. Twere baraduha go ahead ati aya ari mujye kuyakoresha. Tuzoyakwe tujye kuyakoresha. Mudu numva ndushobora gufata iyo decision ngo tubikore. Kandi se nibaza ko chef atabizi. Sibaza ko son excellence atabizi. Situation rise do A Z. Nico novuga par rapport y'ivyo. Vy'ibigori les 40 milliards et nuko l'idée les 145 milliards z'umwa kweze afati yo zigaruka nizo mwacha mubandanya kujya paeji kora mugabo babwiye ngo turi bakeye turabakozi bakeye mugabo ingone twasanze nuko anagesa nakanu kari nga ikindi kintu kitwa SIAP genda kivuga sindagitinya ndakivuga ico kintu kitwa SIAP rero gifise autonomie de gestion ku kilo en plus yuko twarishe abakozi baba bari ku mastoke ku kilo barafise amafaranga batwara ku kilo ngo ya prestation de service kandi twabahembeye abakozi kontirari murapagara umushikiranganje mu Musa pire encore barindiye umushikiranganje wa agriculture twabaye twagishinga halo 6 zo ku 8 niyo twajanga ku prestation le même jour bamusinyishije contrat kugura imifuko 800,000 sacs idakurikije amategeko pour 11 milliards. Niki cyari kihuta cyo kuza gusinya contrat ya 11 milliards. Uno musi muzokumva ngo bari n'imifuko ngo yaraje ngo niko yayiho. Marabonye contrat ya 11 milliards amafaranga avuye muri leta mushikiranganje wa finance adasinya. Muka contrat. Rero icyo cyose nijo twiza kuza turavugana.
kino kigo Anagesa cyashizweho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Decret numero 100 agakono ubusa 47 ryatewe ku mukono umwaka w'ibihumbi 2018. Intumbero kwari ugushiraho ikigega kijejwe kwegeranya umwimbo w'abarimyi. Mu mwaka wa 2022 umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi w'ico gihe Sanctus Niragira yahagaritse mu mabanga wararongoye ikigo Anagesa Evariste Manirambona. Uyu muvi yazize harimo gusamara kurenze aho igice kinini c'umwimbo w'ibigori bari babitse wababoranye. Uyu mudeje yahise asubizwa na Joseph Nduwimana ku itegeko ryasinywe muri Ruhuhuma umwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2024 abarimyi batangiye kwidoga ko bahiraniwe udufaranga twabo gushikana ho mushikiranganje wa mbere Geruvendera ko buca afata ingingo yihuse. Hari ku wa mbere igenekerezo rya munani ndamukiza umwaka wa 2024 aho yategeka ko ku miliyaridi 26 Anagesa yari heraniye abarimyi yoba yarishwe bitarenze mu minsi 3 no kuvuga gushika ku wa kane ugenekerezo rya 11 ndamukiza muri uyo mwaka wa 2024. Decret yasizeho Anagesa yaratomora neza ko ico kigo gishobora gukorana n'ayandi makoperative ari naho hajemo SIAP Coopérative d'Investissement Agropastoral. Iyi SIAP niyo yagiranye umwimbo no kuvuga ko ari ihuza umurimyi na Anagesa. Ibenshi byabateye kwibaza kubera iki Anagesa atari ubwabo yagiranye umwimbo w'abarimyi hanyuma amahera yohembye SIAP agakoreshwa ibindi. Anagesa yagiye igira ibibazo byinshi gushika naho umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi aherekejwe n'ubudandaji b'ico gihe batumwa ko mu nama nshinga amateka kugira bishure ku bibazo bimwe bimwe vyari bibakiye abarundi. Hari misasa y'inama nshinga amateka yo kuwa 27 Ruhuhuma umwaka wa 2025 Ministre Prosper Dodiko ati twaronse umwimbo mwinshi ariko ikibazo tubuza amasiro de stockage canka amahangara yo kubika umwimbo. Kubwa Geraze Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka we kubwiwe yabona ko ikibazo nyamukuru muri Anagesa ari planification. Alendi Kumana yashize habona n'ubundi busuma mwiyubakwa ry'amabiko y'amazone mu gihugu cose angana n'amajana 360. Leta y'u Burundi yari yageneye buri zone imiliyoni amajana 220. Impungenge y'umushikiranganje nuko ya mazone yose atarubakwa kandi amafaranga yose yarasohotse. Ikindi kandi nayamaze kubakwa ashobora kuba adakwiranye na ya miliyoni. Nagenda nabagire témoignage ku mazone. L'année dernière twashize muri budget 79 milliards. Iyo exemple sinizomba mu mutwe. Niko ndashaka kuvuga ko kugira des douanes finance ni 79 milliards pour 360 bureaux zonaux. Chaque bureau yari yanitse kuri 220 millions. Mucyemo cyaho mwese aho zubatswe. Mucyemo mbwira ko zijanzo zifite 220 millions. Ayo mafaranga yose yarabaye engagé yose muri finance. Uno musi babagije zone zimaze guhera 220 combien zone. Kana amafaranga yose yarasohotse. Habaye ikibazo kiye ngurumva ngo ari umuntu yafata ngo mamarche ngo amazone menshi cyarimwe kandi itegeko rivuga yuko bategeza kubigira au niveau local. Ikibazo nacenda babaza ni munyereke rero kuko si je prends 220 millions ngaca ngwiza na ya mazone atarahera nora mu 30 miliyari none nyereka konte ariko ayo mafaranga ngurumva ariko ya foniki muga yibagira yuko mfise situation au 30 juin ama konte yose twamaze kuyaclôture nimbwira nimero ya konte arambwira cyane nda project hariko imiliyari zitarenga 7 muga murumva ko ari abantu batarariho kana amafaranga muri finance yarasohotse none ko sari jyana ayo n'amaka menshi munashobora gutanga rero sikosa rya finance amafaranga yose yarasohotse yose. Ico nibaza ko twokiraba rero tukiraba ngene bimeze imbere y'abakenguza amateka kwigenekerezo rya 27 Kigarama. Alendi Kumana yavuze ko yatangiye kuronka amamenase ariko ko atanumwe bafitaniye ikibazo kandi ngo Imana yamuhaye apfuye azize ukuri ko atakibazo. Ibi byatangaje benshi
harimo n'umukuru w'inama nkenguzamateka Gervain Ndirakobuca aho yamuteye intege anamusabira n'igisabisho kandi aranamuremesha. Si umukuru w'inama nkenguzamateka gusa yamuteye intege, hari n'abandi harimo na Faustin Ndikumana arongoye Parseme, we yavuze ko hakwiye gukorwa amatohoza yimbitse bafatiye kuri ibi Alain Ndikumana yashize ahabona. Hampande y'ihinguriro Fomi ivugwa mu manyanga ifashwamwo na leta, hari n'abandi bagwiza tunga bavugwa muri aya manyanga. Ikibabaje nuko benshi babifashwamwo na leta nkuko no munyepolitike yabisiguye hari kuri mikro z'ikinyamakuru Agaciro Media. Sinabikubwiye nyereka umudandaza yarakomeye kuri Frodebu ubona bose bajanye niyo ntwaro n'abari kuri ino ntwaro bazojana nayo. Ariko cumenga uvuze ko tabagwiza tunga dufise ntabo turafita, abo dufise benshi bakorana n'amareta, bacungishwa na leta, bagurirwa na leta. Ahanini aba bantu bose ubona batunga mu kanya gatonyi mu minsi ibiri bahaguruka ngo baratunze, ntibica mu kuri, bica mu bube gito bakorana n'abari mu mareta babibafasha. Ivyo sintinya kubivuga, n'ukuri kuraho ni technique, nuwo binziza ejo azobibona imisi yose bimeze uko. Igihe urudandazwa rugiye mu kuri rugakorwa mu iteka, rukorwa n'ababifitiye umuhamagaro, nta uvyitaye. Henshi urasanga umuntu yadandaza kuva tucikukira yamyaho atigeze atera imbere kubera ataziranye muri leta, atanga amakori ntaco yonona. We urudandaza rw'ubumengo rwaraheze, cyangwa n'ubumenyi buke kubijanye n'ubumenyi buke. Abariko baramuca kuno munsi naboroherezwa n'amareta kuko bazi ivyo vy'amamarché public n'ibintu by'ububegito bakora. Abandi nabo babirenga n'inkana kuko bamubwira batizana igiturire ntiyemere, uwo ntazofateye imbere. Ariko cumenga mu intege abipfuza kudandaza kandi badashaka kuca muri ndabaca intege gose kuko nimba bariko babikora bisunza intwaro, babikora mu bubegito kubera bakwepa amakori canke baca mu tunyuro tutaritwo canke bakora ico nise concurrence de loyale, aho abenshi bari gutonda ngo bagurira bafise vyiza bobo bagaca hatariho kugira bagurirwe imbere y'abandi. Ni benshi muze kubona ico kuca bivuga ngo mbego uko abivuga ngo amaze kudandaza, ni nkuko umengo bibaza ngo n'umudandaza yategerezwa kubikora, sivyo kwiyumvira ingene bikorwa n'ibikorwa n'umudandaza. Umudandaza nadandaza ibi bitegereza kwiyumvirwa n'umuntu yicaye mu biro ariko aratunganya igihugu akibona. Ni kujya ku mu-entraîneur mu rukino rw'umupira, abakinyi bakomeye barakina bikanka bakabasohorwa, mugabo mu-entraîneur ni wabona iyo umupira uja ni wababona iyo bariko baraja. Nico gituma sinkeneje kumudandaza kugira bitahure, sinkeneye kuba umurimyi kugira bitahure. Ndi jewe ico bituma concepteur ndabona ingene vyogenda kandi ndabitumwe n'ingene muri bihugu byose byateye imbere bikorwa. Igihe twogwizwa umwimbu tugashira ku kazi abakiri bato nibo bagaburira abakuze. Ivyumvikana ingene umuntu akoze imyaka 30 akorera igihugu agumana amaganya ngo ngiye gupfa ngira nugurure kioske kuko azi neza ko hari abana 10 bari mu ibarabara batariko barakora. Igihe rero twokwinvestisa mu bituma abajene benshi baronka akazi nibijya navuze, vyotuma abakukuruka mu iteka kuko bagira bati igihe amajana bariko barakora bariko batanga amakori, jewe nta ngorane mfise ya retraite. Binasigura kimwe navuga retraite samahera wa cotije ni kiguzi kiva ku nyungu z'ivy'igihugu kironka babagenyera kugira mubeho neza, muvugwe neza, musaze mu iteka kuko mwabikoze.